miliyoni 150 mu mafaranga y'amarundi niyo yibwe mu banki Bankobo. Abayivye rero bakaba barafashwe n'igipolisi bakaba bariko babazwa kugira ngo bace barungikwa mu butungane. Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano iterambere rusangi hamwe n'intwaro hagati mu gihugu akaba rero ariwe yabishikirije abamenyesha makuru tumwumvirize. Harabaye ubusuma buciye muri bwa buhinga bwa none ngurukana bumenyi. Ubusuma bwakozwe mu banki y'ubudandaji bita Bankobo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma bene kwibwa baraheje baritura urwego rw'inyamiramabi ruraheza rurakora amatohoza rurafata abagirizwa ubwo busuma harimwo na bamwe mu bakozi b'iyo banki uranafata n'amafaranga menshi muri yari amaze kwibwa. Kumwe rero byagenze no kugukurikira umukozi umwe wo muri iyo banki yitwa Nestor Niyongabo asanzwe ajejwe ivy'ubuhinga bimwe bita informatique yari yashize ubuhinga mu mashini nyabwonko zishika kuri zitatu z'abakozi bo muri iyo banki. Ubuhinga butuma umuntu ari hanze ashobora kuzinjiramwo hagize usamara muri abo bazikoresha kuzinjiramwo agashobora kwiba amafaranga. Niko rero vyagenze bararondeye umureretsi aza kuraba ko hari umwe muri abo bakoresha izo mashini basohoka uwo nawe akaba yitwa Prosper Ntihebuwayo. Yagiye muri iyo banki ararereka yuko hagira ubusohoka kugira ngo aca ababwira abo bari hanze bakoresha imashini kugira ngo binjire bashobore kwiba. Amaze rero kurereka baciye binjira muri iyo mashini. Mwene iyo mashini bakoreye kubwo busuma n'umukozi wo muri iyo banki yitwa Ela Muhimpundu. Baciro binjira mu mashini yiwe ariko bo bari hanze bakoresheje bwa buhinga baca bariba amafaranga ashika ku miliyoni 150. Hanyuma baca baratangura ko bayakuye bayashize ku yindi konte bari bashizeho yindi shasha. Hanyuma baca baragenda barakura ko ashika ku bwa mbere miliyoni 50. Hanyuma bwa kabiri bakura ko miliyoni 48 ariko nta yandi bakuyeho kuko igipolisi cyamaze uko tangura gukora akazi kacu gifashanije n'abakozi n'ubuyobozi bw'iyo banki. Hafashwe rero abo bane no kuvuga uwo mukozi w'iyo banki yitwa Nestor Niyongabo yajejwe ubuhinga informatique. Hanyuma harafatwa n'uwo yarafise imashini yasamaye aja hanze babona kwiba bayiciyeko uwo yitwa Ela Muhimpundu. Hafatwa kandi na Fabrice Ndayishimiye uyu ni nawe yagiye kuguruza aho handi bashize kwa amafaranga iyo konte yindi shasha. Hanyuma harafatwa kandi na Prosper Ntihebuwayo ari nawe yaje kunekera abo bandi kugira ngo arabe ko hagira usohoka kuko ubwo buhinga bw'uko umuntu ari hanze ashobora kwinjiramwo ntiyari yabugize kuri iyi mashini y'uyu Era gusa yari yabukoze no kuzindi mashini. Mugabo uyu Era niwe yasohotse hanyuma bacabona kwinjira muri iyo mashini yiwe babona kwiba. Rero bamaze gufatwa hari amafaranga atari make ashika ku miliyoni 70 amaze kuboneka muri aya yari amaze kwibwa. Hariho imiliyoni 17 basanganye uyu Fabrice Ndayishimiye baramusanganye kandi basanze yamaze no kugura n'imodoka izi bakunze kwita Probox y'imiliyoni 12. Bera navuga yuko yoba hari na Bajaj yari amaze kugura miliyoni 7 ariko iyo baracari ko baragikorera ko amatohoza barabe neza ko ari ivyo. Uyu Nestor Niyongabo ajejwe ubuhinga ari nawe yafashije cyane kugira ngo buno busuma bube nawe
baza baramaze gufata kuri we miliyoni zishika kuri 21, miliyoni 10 yari yamaze kuzishira kuri konti y'umupfasoni wiwe muri Copec, miliyoni 11 yaza yamaze kwishira ku yindi konti yabo iri muri Kazoza microfinance. Hanyuma hari n'izindi miliyoni 20 bafatanye baza bamaze guhemba uyu Prosper Ntehebo wayo kubera ko ari we yabarerekeye aho muri banki kugira ngo bashobore kwinjira muri ya mashini mu kwiba. Dufatiye rero kuri ibi vyabaye, ubwa mbere twagomba tumenyeshe abarundi bose yuko igipolisi cy'u Burundi gifite ubuhinga bukwiye bwo gushobora guhangana no gutuza ubusuma buba biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Baravuga ko umuhinga hingurwa n'uwundi, murumva ko ukuntu bari babikoze byari ibintu umuntu mbere atamenyereye ubuhinga bivuga ko bisiga ubwenge, mbwa murumva yuko bashoboye guca bafatwa batarashobora gucika. Murazi yuko hariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyaridi mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite ubuhinga bwo gushobora kubatuza. Aha rero mbere twagomba tuboneraho n'akajya ko gushimira iyi banki indongozi zayo bari no ngaha baraza nabo nyene kugira akajambo bashikirije. Twagomba gushimira cyane iyi banki kuko yaciye kari igipolisi ubwo nyene bikiba, kandi yarafashije cyane mu matohoza ku buryo byatumye ababisha abasuma bashobora guca bafatwa batarashobora ayo mafaranga kuyanyanyagiza mu bindi canke ngo bacike bahunga igihugu nk'uko duhora tubona bamwe babigira. Aha rero tugasaba n'ayandi mabanki ko yofata ingingo zibereye zo gucungera neza umutungo wabo, mu kubwira abakozi babo yuko boreka gusamara na cyane mu kuva aho basanzwe bakorera batabanje kugara buriya buhinga bwabo ari amashini yabo, ko urumva yuko abantu bashobora kuyinjiramo bakoranye n'abakozi bo muri ayo mabanki. Ikindi naco twobasaba abo muri ayo mabanki nuko igihe cyose habaye ubusuma boca bambwira n'ingoga igipolisi. Twavuze neza ko igipolisi gifise ubuhinga bukwiye, kandi turararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, baba ari babandi bibwa biciye ku matelefone. Turiko turasubira kandi kubatera kamo kuko tumaze no kubibabwira kenshi, ariko tukabazwa nuko hari habaguma bibwa kuko no ngaha n'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko bibwa, bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi, ngo nibatanga amafaranga ngo bagomba ngo kubaha ngo ingurane, ngo bagomba ngo kubaha ngo ifashanyo, bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo, ngo ni kanaka agomba kubaha ibi nibi bakaja nago bagaca batanga amafaranga babasavye ngo kugira ngo ivyo bintu bikoreke. Ayo abantu baza kwitwara ngaha bamabaje, nico gituma twosubira kandi gutera kamo abene gihugu ko atosubira gusamara kuko ubu n'ubusuma ahanini usanga bavuye. Nawe Trinidas Girukwishaka umuyobozi w'ibanki Bankobu agashikiriza ko abakoze ivyo ari ababigito kuko ngo basanzwe bafashwe neza mu bijanye n'umushahara. Nawe nyene tumwumvirize. Nje gutanga iri jambo kugira ngo nkengurukira Imana ubwa mbere kuko yatabayo ivyari vyakoretse vyari vyaheze ntaco twari tukihanura. Bugira kabiri nkengurukira leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi iciye ku bushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu bwadufashije bumaze kumva ivyabaye burahaguruka baradufasha birashoboka yuko abo basuma bamenyekana bafatwa n'ivyo bivye biragaruka. Nukuri aha tuje gukenguruka rwose ubutwari abakozi b'ubwo bushikiranganje bagize, baritanze bikomeye kuko wari umunsi utoroshe, umunsi wo guhimbaza umwaka mushasha, ariko bararaye bicaye bariruka uko bashoboye, abo basuma barafatwa,
ayo mafaranga aragaruka, murumva ko ari ivyo gukenguruka. Turanakengurukira cyane abakozi bacu bamaze kuvyumva, bamaze kubimenya, baritanze uko bashoboye, barakorana nabo bo mu Nyamiramabi, biraheze birakunda kubera ko bashize hamwe. Nogira ko rero nsaba abakozi bacu yuko vy'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bashikana, bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo gitezwa kumenyekana. Ibi nivyo biboneye kandi ntibisiba gufatwa. Hanyuma mpanura n'ugwaruka gubu kuko muravye abafashwe ahanini bari mu bakiri bato, bagerageze barya ivyo babiri yakuya. Nk'abo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi, birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo n'ingene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakabononeye n'igihugu, kuko ajya amafaranga n'ay'abanywanyi bacu kandi birababaje cyane. N'ukuri ndabahanuye bisubireko.